bakunzi ibiganiro bica ku Mbizi TV turabahaye mwiriwe turi itarike 19 ukwezi no kwa kane mu 2026 uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku Mbizi Sport aho tubashikiriza amakuru yaranze ndwi bijanye n'inkino nkuko bisanzwe muri kumwe na Salvatore Nzosaba ariko sindije nyene turi kumwe na Ndekande muri kumwe na Jire Ndayikengurukiye twamaze kwishikira ku Mbizi Sport kugira bikunde dusesangure ikiganiro amakuru y'inkino baza ko abakozi bakora twumviriza turabahaye ikaze tudatevye turahera mu ncamake turahera mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi aho Primus League bindi turangije itabaye aho bari mu gikombe cy'umukuru w'igihugu iyo bita Coupe du Président turababwira inkino zabaye muri kimwe ca kane gishiri cyanyuma imigwi imwe ibatizwa turababwira inkino zabaye turabandeneriza no ku mugabane w'Iburaya aho duhera mu gihugu cy'Ubwongereza aho bari ku ndwi ya 33 mugwi Tottenham werekana inguvu nke muri Premier League biboneka ko atagihindutse ishobora kubarizwa mu cicaro ca kabiri ni nyuma yo kunganya ku munsi w'ejo n'umugwi wa Brighton 2-2 muri Espagne La Liga ntiyabaye hari finale ya Champions ya Copa del Rey aho umugwi wa Atletico Madrid wa Diego Simeone warayutangaye mu gutakaza ico gikombe ari wo wahabwa amahirwe turababwira ivyaranze ugo rukino muri Serie A inkino zarabaye turaza kubabwira inkino zabaye niziteganije ku munsi muri Bundesliga inkino zarabandanije turababwira inkino zabaye muri Bundesliga niziteganijwe umunsi w'Imana muri Ligue 1 uko nyene turababwira inkino zabaye turarangiriza muri Champions League aho imigwi imwe yatangaye itaha yindi ibandanya aho turavuga nk'itaha ry'umugwi wa Real Madrid na Barcelona zisoza abafana ba Barcelona na ba Real bubaka Kristo ntawe twenga ubundi bamwe batashe ku wa kabiri abandi barakurikira ku munsi wa gatatu turaza kuraba uko zagenze kungene imigwi yabandanije niyatashe turaza kubibashikiriza ni mwana makuru iyo yari incamake idonido ni ukanya tudatevye turahera mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi aho Primus League yarigeze ku ndwi ya 29 ariko itabaye bivanye n'igikombe cy'umukuru w'igihugu cari kigeze mu ca kane gishiri cyanyuma turababwira inkino zabaye ku munsi wa 10 itarike 15 z'ukwezi kwa kane hari ku munsi wa gatatu aho umugwi Rock City utsindwa ibitsindo indwi ku busa na Rukinzo yibwira ati garukiriza ngaha wari wagerageje Kayanza United itsindwa na Vitaro itsindo kimwe ku busa Burundi Sport Dynamique inganya kimwe ku kindi na Aigle Noir Muzinga bitatu Gozi City ku busa mutumire urukino rwa Rock City na Rukinzo gutsindwa kwa Rock City bitsindo indwi ku busa urabihishusho yihe mu gikombe cy'umukuru w'igihugu Salvatore gutsindwa kwa Rock City nakubwiye tukiri ngaha atugiye Rock City nubwo nikiraduga ku muvuduko reka turindire ni football reka ajya bavuze ngo umwana ntasi yarapfa Rukinzo ifata Rock City yibwira ati ngo tubigishe umupira w'amaguru igori indwi urumva ko igori indwi ku busa nkavuga ngo Rock City yarerekanye umupira ko ari igori nyinshi cyane Rukinzo wa mugwi ukomeye bya Rock City tahava mbiga Kayanza United itsindwa kuri Stade Gatwaro yakiriye Vitaro igenda yitegera ikitsindo kimwe gusa bitegeke muri Roturu nta makuru mashasha Vitaro nimba Kayanza United itashoye gutsinda Vitaro kuri stade wabo biraza ko ibujumbura bitazoborohera
aho ye Kayanza United kuva Muzinga bitatu Ngozi City ni mugihe Muzinga ari kuri stade Ntwari irifatira Ngozi City itereka mu bitsinda bitatu Muzinga itsinda Ngozi City ariko Ngozi City rero kiraduhe kandi wamenya ko Ngozi City burya no mugukomeye kandi uko nakubwiye Ngozi City ni wa mugufisa abafana benshi kandi gikundi uko ahari Ngozi n'imigwi ibiri yo ikunzwe dufata message Ngozi na Ngozi City ariko urabona ko Ngozi City biriko biragenda byanga kuko zogori ni nyinshi rundi rukino Burundi Sport Dynamic yihagarara ku Bujumbura inganya na Aigle Noir kimwe ku kindi twitege iki kuri match retour izohuza mu gihe Aigle Noir izoba iri ku kibuga cayo yakira Burundi Sport Dynamic mu gihe Aigle Noir yihagaze ko irakuri inota rimwe kuri Stade Ntwari mu bushuhe umuci irihagarara kuri inota rimwe twitege ko Burundi Sport Dynamic iba yaraseze aho ico mbona tegerageje kuvyanaliza urabona ko Burundi Sport Dynamic yatezo gukura amanota 3 kuri Aigle Noir the Fighters ariko nimba bavuye banganye imbere y'abafana gutsinda Aigle Noir hari Makamba cogorana cyane kuko abanyamakamba barakunda umupira kandi hazo hari abafana benshi urumva ko Burundi Sport Dynamic kuva Makamba cyogorana yoye gutaha byahetse okay amahigwe urayahande hagati ya Rock City aba Rock City yaratashe Rock City okay hagati ya Kayanza United yokora ibitangaza Bujumbura ikabanda gutsinda Vital sindacibaza uretse gusa ko bo babizeye kwa kwizera Yesu yatupimye Muzinga Ngozi City duha amahigwe mu gihe Ngozi City zotereza kuri Stade Rukundo match retour ahe izo yagendewe na Muzinga yiteretse mu bitsinda bitatu dufate ko izogira no montada oya nta montada sindavyibaza nta montada ngo Ngozi City yavuye Muzinga kubanda okay aho ni mu gihe inkino zo gusubiza zizobandanya no ku munsi itarike 19 gushika itarike 21 tuzobashikiriza mu biganiro vyacu byo hanyuma tubabwire imigwi izoba yabandanije muri kimwe cya kabiri gishika ca nyuma n'iyindi izoba yatashe abazo bari kuba munguza niyo tuzobashikiriza nibaza ko zizoba zagihaza ariko igikombe nibaza kare Aigle Noir genda cy'amahirwe Aigle Noir nanje ni Vitaro tudatevye turajabuka Mediterane tubandanirize muri tiga champion zitanu zisanzwe zikomeye ku mugabane wa Buraya aho duhera mu gihugu cy'Ubwongereza aho bari kundwi ya 33 inkino zatangwe ku munsi w'ejo Brentford 0 busa ku bundi na Fulham Newcastle kimwe Bournemouth 2 Leeds 3 Wolverhampton ubusa Tottenham 2-2 na Brighton Chelsea ikubitwa na Manchester United kitsindo kimwe kubusa Dimanche uno musi kuwa Mungu musi nkino zirabandanya Aston Villa na Sunderland kugeza cya 9 Everton Liverpool kugeza cya 9 Noti na Burnley kugeza cya 9 ni mu gihe ku musi saa 11:30 iteze urukino rukomeye cyane aho Manchester City iza kwakira umugwi wa Arsenal ni mu gihe iyo ndwo ya 33 izorangira ku munsi wa mbere aho Crystal izokwakira West Ham igihe cy'isaha 3 okay wewe nk'umukunzi w'inkino ishindi baza barazi equipe ufana nibaza ko no mu Bwongereza uhakurikirana aha Arsenal izo mvita kimwe kubusa iyi migwi iraduhenda kubera iyi Premier League izi nkino zatanguye kuba betinze Nottingham Forest baza gutsinda bitatu kuri kimwe Burnley munota 90 Everton imaze kunganya kimwe ku kindi na Liverpool ku munota 90 umvise ya Liverpool birana ku mupira wabo misanze mino misisi mwiza Aston Villa 4 kuri bitatu vya Sunderland turindiriye hagati ya Man City na Arsenal ndamahirwe kubandanya cyanda fonda Arsenal Man City atsinda none hano na Man City niza kwakira turavye kuri classement aha Arsenal ifite amanota 70 Man City iza ku kibanza cya kabiri ntirakina urukino ifite amanota 38 Tottenham ku kibanza cya 18 n'amanota 31
19 ni Burnley 20 point. Ni mu gihe ikibanza ca nyuma haza Wolverhampton n'amanota 17. Utwo dufate ko Tottenham imaze gushika mu cira ca kabiri. Ko tubona n'urukino rweje rwayinaniye bakayigombora ku Tottenham no kuyiririmbira nawe nyene vyanse. Urana ko vyanse kuko Tottenham ni ya Liverpool uravye umupira ziriko zirakina. Niki nico ndabona bwira Arsenal Bugena Arsenal nyirikiri yerekana gusa. Cyo tuma Man City ishobora kuza kayihonda ku. Sizeri. Saa 11:30. Turiko turaraba muri Premier League nuko Arsenal yatanguranye ingufu zidasanzwe. Ari mu gihe itari bwagire imvune z'abakinyi. Aho turavuga nk'imvune z'abakinyi sanzwe ifise muri iyi minsi. Ni ukuvuga aho n'umusini yatakaza urukino hazo basigaye kinyurano cy'amanota 3. Aya 3 nayo City irafise ikirarana bisigura ko bimwe nakubwira birashobora gushoboka byashobotse gusa Salvatore sinko ndibibaza Arsenal yofise ingorane y'aba bakinyi boba bari mu uburuhe gatuma igenda nabi uburuhe kuko ugiye kuraba amaruta burya Arsenal yarusha amaruta menshi y'indimi muguru ugiye kuraba ubu Man City ni wa muguru kurasugereza Arsenal kandi Arsenal bishobora kurangira ibuze igikombe urabona Champions League nayo iragonagoye turavye umugwi wa Chelsea turabona ko umugwi wa Chelsea ushobora gutakaza bishobora gushika ntukine Champions League mu mwaka tuzi ko ariyo ifise squad nini mu y'Iburaya ifise abakinyi benshi baburusi none ejo yaratsinzwe kwitwa na Manchester United Manchester United yori kira confirma muri Big Four tuvuge ko Chelsea ingorane za Chelsea zihagaze mu majambo make uko squad iko ifise squad imeze neza ifise n'abakinyi ona yatanguye imeze neza nifise mondial de cré nifise mondial de cré vyose umva ifise ingorane hehe ni mu gihe uravyibuka nka irya mondial ko yatsinze Paris yisumbye igori 3 gusa Jeo umupira mu Bwongereza ryo nimvira ati je vyose uri bwa Diamond kuko ugiye kuraba Chelsea inkino yakinye urabona ko ari Chelsea ifise umupira ukomeye mugabo ukabona uko imisi igenda ukabona iyi migwi itera igira imano kashwembera mbeba ingorane zoba zireye ariko ni football kandi football irahinduka kandi football iragora ariko Chelsea ntamahirwe mbona yo gusiza birashoboka ariko ntamahirwe mbona yefise cyane yo kuzokina ifa Champions League Tottenham kumwe na Brighton 2-2 eske niyo ba ari kugwa mu manga kuja mu cicaro ca kabiri tsini hamwe ivyo byaye urazi ko gutsinda bigora kandi niyo yari yakiriye Tottenham mu gihe bayigombeye ku minota yanyu tubandanize no muri Espagne aho muri Espagne La Liga itabaye mu gihe bari biteze urukino finale ya Copa del Rey yari yahuje Real Sociedad na Atletico Madrid eske turavye ubwo rukino kuntu rwagenze nuko Real Sociedad banganije 2 kuri bagiye muri za penalty Real Sociedad ikikubita Atletico Madrid yitwara igikombe Erechoro agenda yikoreye amaboko dufate ko Atletico Madrid yoba yarakuye uruhe kuri Barcelona nacyo kirashoboka uravye Atletico umupira kiye kuri Sociedad urabona ko n'uburuhe burimo kandi Sociedad kaza kangorera umuti kankorera kumigwi urabona ko Atletico nyene bigoye gutahura ni Atletico yazigatsinda Barcelona ni Atletico ikubita imigwi ikomeye ariko Sociedad birangira yikuye igikombe mu ntoki kabisa cyane n'ejo byarantangaje amahirwe menshi abantu benshi bayaha Atletico Madrid ariko football nayo ifise amateka yayo biranka ko yikura imbere ya Real Sociedad je nibaza ko kwabaye gukengera urukino aho ko yari yamaze ikintu cyose maze kwizera ko ico kintu ari kwawe ushiramwe ingufu
gushiramwe ingufu ushaka kuvuga ko kijya gikombe atagishaka Diego Simeone ntaco yashaka yaragishaka mugabo bivanye n'ubuki bari bagejeje gukina inkino zibiri na Barcelona match are na match retour kandi zirabareyise barayitahisha rero no kuvuga Atletico Real Sociedad nayo nta nkino yari kirakina zikomakomeye yari yaruhutse mu gihe iyo babagombe muri mite ya kabiri match mu guhera babagombora igori bari batsinze amabage muri za penalty bitabaje za penalty nayo ni chess hanyuma amahirwe acahira Real Sociedad iratahukana ico gikombe ca Coupe ni Copa del Rey kiratahukana ico gikombe ca Copa del Rey none turavye tuvuge yuko i Atletico Madrid yarayitakaje Copa del Rey Champions League yo nta kishoboka oya je narimvuye kuri urya rukino ndavuga ati mbebashe ujye mukochera neglige ikintu ndavuga ati nyuma ya runeglige igikombe akabona kari gitoya agomba gutwara UEFA Champions League ihiganwa ry'abagabo ariko hajya naho nibaza ko Atletico kurengana je nta mahirwe ndayihe turaza kuraba ntitwashika reka tubandanirize muri Serie A aho inkino zabaye muri Bundesliga niko kuko muri Ligue 1 nuko kuko tuzobashikiriza mu bindi biganiro byo hanyuma reka turangirize muri Champions League aho muri Champions League bari hari inkino zari zitegekanijwe ku munsi wa kabiri n'uwa gatatu reka tubanze tubabwire kumwe zabaye kumwe zagenze ariko abakuzi barariga bo babarari inkino zarariga ni mu ndwizi no kuvuga no ku kabiri no ku gatatu tuzobashikiriza dusubira mu munezero wo kuraba muri muzotwarara rika Champions League naguhebeye turaza kubishikira mugabo sawa twara ni mu gihe ku munsi wa kabiri Atletico Madrid yatsinzwe na Barcelona 2-1 ariko bivanye n'intsinzi iremereye Atletico yari yatsinze Barcelona irisoza ku munsi wa kabiri nyene Liverpool itsindwa na Paris Saint-Germain 2-0 ku munsi wa gatatu Bayern itsinda 4-3 Real Madrid Arsenal inganya ubusa ku bundi na Sporting aho ni mu gihe Arsenal yari muhira ikihabwa n'agatsindo yatsinze muri Portugal niko katumye Arsenal ibandanye kugena inkino zizoba nuko Atletico Madrid izohura na Arsenal Paris Saint-Germain ihure na Bayern iyi ntsinzwe yo gusezererwa imigwi Real na Barcelona uyiha ishusho yihe muri championnat muri championnat ya Champions League gusezererwa kwa Real na Barcelona bwa mbere bwo urabona ko football acikabanya kanyamuneza nyene ukuntu kuko tugitangura ikiganiro wavuze ngo twaciye dukundana turanwana kubera twese twari tugiye oya baradutanze kuvayo abwe nebaza ko ari bonyene babikweze ngo urumva ko byari bigo ariko nebaza ko kwa rukino rwa Bayern na Real Madrid urabona ko hagiye amakosa urukino bituma hataba stable kuko carton rouge yari maze gutanga bituma Real Madrid itastable ariko urabona ko urukino yari yafashe tudahendanye urabona ko urukino yari yafashe eske turavye nka Real Madrid no gukomeye amuzana abakinyi professionnel aho turagaruka kuri Kamavinga aho yashitse acingira karonka jone ya mbere ayo majone ya kabiri aza kuzungukana umupira nka kumwe k'ubujumbu muri Vital eske yo barumupuye ibijya bintu byamutumye bijya bintu azi ko asanga afise jone Jembere byarantangaje biragoye football Salvatore biragoye football nibishika kuko Kamavinga dukura amate mu kanwa amata mu kanwa kabisa Real Madrid twisoza nafise umunezero ko no musi tuza kubona na wambaye ijipo yera kandi bazo ko ari wari kutse mugabo Kamavinga cankorera umuti kidarisubiza ku isoko mugabo turavye je nari nabikubwiye nakubwiye nti urabona igihe Mbappe yaragwaye nta rukino na rumwe batatsinze ariko kuva Mbappe agarutse
harundi rukino na rumwe baratsi nakubwiye ngo iki turi mu biganiro nakubwiye ati igaruka rya Mbappe ndatakuba biba ya Real Madrid gute urabona sinzi ko babonye umupira vers mu deuxième mita bariko ari imana Mbappe hari ukungene yigungirako Vinicius yari wenyene aba defenseur babiri ujya Upamecano bashengereye Mbappe biranga ko muri pass acha birangira utayihanze rero naho amakosa menshi tuyagiriza kamavinga hariho riyezo coalition itaraba hagati ya Vinicius na Mbappe ni mu gihe Vinicius atigumizako ni mu gihe Vinicius atigumizako yaciye ijagori ya gatatu urabona pass nziza yamuhaye mugabo wewe gutanga ipasi no urabona ko na pressing iyo Mbappe atarimo iciba inyaruka pressing dufate ko Mbappe ari wa mukinyi yikunda Mbappe arikunda amenyere ariko nibaza ko ujya munsi ugerageje kururaba Mbappe yari karakira kandi urabona ko tutsibagiye ko ari abakinyi bagiye bitanga kurusha abandi ari Dagulele Jude Bellingham urabona ko bariko barakina yego bajya baritanga kandi ibigori bikini ingorane ahiri Mbappe ntahereza nta pass umukinyi yikunda yamenyereye trophée individuelle yamenyereye yajya trophée individuelle yo gutsinda ya mapeti kibiki ntashaka ko equipe itera imbere rero nkikosa abantu nagiriza amakosa n'abakinyi batatu ariho Mbappe hakaba Gardien hari amagore bamutsinze Gardien kabisa Gardien hari amagore bamutsinze atari gutsinda aho turagaruka kuri nantuze na Kamavinga wewe nambara umukinyi muri Vital abakwiye gukina muri Real Madrid utora umupira ukawuzungurukana kandi uzi kufise John ko murugi kimusaga muri imwe yo kwa Kabugita nukubusa abanyamusagara bitegura kwakira Kamavinga nivyo twababwiye bitegura kurorira Kamavinga ariko n'umuhinga n'umuprofessionnel ariko nkuko bivutse ugiye kuraba imipira Andre Runini yamwinjiranye ndabona ko turavuga igori ya mbere yarabona ko umukinyi aho kupansha umupira akarindira ko usura kuja kugwa ku mitwe y'abakinyi igori ya mbere nugira rukana ko Runini na wene yo ijya match haba kurutwa Runini yarasubiye ujya Runini ugiye kuraba mu misi yahera Runini yari wa mukinyazi gufata imipira neza muguru urabona ko tutarangiri mu kurangiza no kugira ko iyo haba kurutwa jipo naba nayambaye kera nukuri naba nayambaye kera ati bimeze gute none turi mu kurangiza inkino zizotangura za demi finale zizotangura igihe zizotangura igenekerezo rya 28 zo kwa kane aho Atletico izotangura yakira Arsenal hanyuma Paris itangura yakira Bayern amahigura yahande mwibye equipe zibiri ndafise yo amahigura ariko umugwi wanje warataje ariko hamwe n'ivyo nibaza ko UEFA Champions League sinzi kizobiryoshe tuzoraba Atletico Arsenal ndamahigwe Arsenal kubandanya ariko Atletico nane wamukiba nimba izokora bijye nyine yakoze kuri Barcelona Atletico je yarandesebye twagikomwe na Real Sociedad ku negligence y'abakoci oya nta negligence ku Atletico negligence finale ko nimba Atletico yagikombe n'cyari giki nta ku negligence finale y'igikombe Atletico ahubwo ni kibazo cyo tumero nabwira ndiko ndamego Arsenal Bayern ne Paris Saint-Germain abadage kugira Paris y'abafaransa tufate ko finale zokina ndinanda amahirwe ni Arsenal na Bayern ikombe gutana Bayern Munich yego aho wahejeje aha kera Bayern Arsenal Jena ndi Paris Arsenal kuko ndiko ndaravuga Abafaransa badembere kuvimbere yabajya badage neza narindiri urukino Paris Saint-Germain yakinye na UEFA Champions League na Liverpool Paris Saint-Germain yagiye kwigiza mu 70 na ega niyo kino gwayinani niyo kwerekanira abadagi nabo niba abantu bataruha abadagi no guhera ku muto bakuyeyo Bayern nasanze yoroshe Bayern ndi yorosha ahubwo abakinyi ba Real bakoreye kuri cyangwa uri muri babandi baheruka bari umuntu Bayern yoroshe ko match yari yaheze hatabaga amavinga wahise ngo yorone match bari bageze ariko Bayern ni babakinyi banyaruka okay jewe amahigwe ni Paris Saint-Germain izokina na Arsenal sahejeje hanyuma igikombe vyanka bikunda Paris
iraciyongera mu Bufaransa yego kirasura Champions League ya kabiri kuko turavye y'amawinga ya Paris Saint-Germain turavuga urya Ashraf Hakimi n'uwo bita Nuno Mendes ajya n'aba defenseurs babize cyane ajya nk'ubu Diaz na urya Michael Olise ntibazobuje umupira bakinyura hagaze katurindire tura tugushimire rero naje ndabashimiye abakunzi bakumbiza sport nshimira abadukurikiranye nshimira na mwebwe mwampaye akanya kugira ze muri kino kigani nshimira ahantu hari mu buhinga bw'ivyuma Pacifique tutanibagiye kuko yabikoze neza mu nkundire bakunzi bo kumbizi TV turangirize ngaha